Nikaze n'umunezero ntangere abanywanyi abakunzi bacu amakuru tubazaniye ngaha kuri iyi mboneshakure. Ibintu birabandanya gukomera cane. Umuryango w'umukukuruke mu gisirikare c'Uburundi Ajida Chef Tade Gahungu uratabaza uwabo yarabuzwe irengero kuva kuwa 16 z'ukwezi kwa mbere bamuherutse aja ku kazi, none kugeza ubu baramubuze irengero ryiwe. Tade Gahungu ni umugabo w'imyaka 49, avuka ku mutumba wa Karama, komine Rango, mu ntara ya Kayanza yahora. Urugo rwiwe ruri mu Kamesa, zone Musaga, mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Asanzwe ari umushoferi mw'ishirahamwe riraba ivy'umutekano ryitwa Garde World Security Burundi, rikorera haruguru ya Jardin Publique i Bujumbura. Tade Gahungu arubatse akaba n'umuvyeyi w'abana 3. Tade Gahungu yahoze mu gisirikare c'Uburundi aho yageze kw'ipeti rya Ajida Chef. Yari yinjiriye mu gisirikare ca kera benshi bita ex-FAB. Mu myaka y'ibihumbi 2016 Ajida Chef Tade Gahungu yarahagaritswe hamwe na bagenzi biwe muri dosiye ikunze kwitirirwa Ajida Edi Claude Nyongera yagandaguriwe mw'iperereza ry'Uburundi aho muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2016. Ajida Chef Tade Gahungu na bagenzi biwe bahavuye barekugwa muri 2021 aca asubira mu buzima busanzwe, niko guhava aronka akazi muri Garde World Security Burundi. Aho rero ibugwa rengero ryiwe vyoba vyaragenze gute? Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa Nzero umwaka n'ibihumbi 2026 Tade Gahungu yatonze ku mirimo yiwe muri Garde World Security Burundi ku mugoroba isaha 11 yararangije akazi arataha, ariko ntiyigeze ashika muhira. Kuva ico gihe abiwe baramurondeje hose barabura. Ivyashikiye Tade Gahungu birateye amakenga kuko hari uwundi mugenzi wiwe nawe yarekuwe muri dosiye Nyongera muri 2021 yanyurujwe n'iperereza kuwa 3 z'ukwicenda umwaka w'ibihumbi 2025. Uwo ni uwitwa Pascal Nshimirimana batazira Cardo, yanyurujwe akuwe aho yakorera ku bitaro Roi David hafi y'ahahora ibiro vya Mairie ya Bujumbura. Hari n'uwundi mubo bahora bapfunganwe Ajida Jean de Dieu Nduwamungu, yanyurujwe n'iperereza Igitega kuwa 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Imana irakinga, ubu ari mw'ibohero. Birashoboka rwose ko bano kukuruke mu gisirikare dosiye Nyongera babangamiwe bose n'iperereza ry'Uburundi. N'uyu musodase Gahungu Tade nawe yoba yaranyurujwe bivanye n'iyi dosiye ya Ajida Chef Claude Nyongera. Ibintu birateye amakenga. Bamwe mu batwandikiye mu batanze ivyumviro ku makuru tubandanya tugenda tubashikiriza, bamwe bati ariko jewe
harimwo ivangura rikomeye cane. Uyu ivyo yashikirije si ngombwa kuca umuntu abisoma, ariko hari uyu yagize ati Nshimirimana Rufina yagize ati abica abandi babahora ubwoko, abica abandi babahora intara, bose Mana bababarire ntibazi ivyo bakora. Aya majambo ni nkajya Yesu yavugiye ku musaraba i Gologota, aho Nyabihanga nyine yari ku musaraba. Nayo uyundi yagize ati ijambo ry'Imana rivuga ngo uwicishije inkota azokwicishwa nayo, ayo maraso y'abana b'Imana basesa Imana izoyababaza. Ni vyinshi bavuze. Uyu Adventiste Bosiko we yagize ati ni ingorane. Naka Kardo yaragiye, nawe yahoze akora muri 110e Brigade ku Mudugudu, nawe niho yahoze akora. Abandi ngo ari mu Rwanda. Uyu nawe aratanze ikiyumviro ariko ntabizi neza, ni ukunyuruzwa. Abanyuruzwa bose ntago baba bari mu Rwanda. Uyundi yagize ati ndamuzi, yahoze ahakora muri 11e Brigade. Taramuzi neza uyu yabitubwira, ariko nawe yarashizemwo gusamara. Abona abo bapfunganwe abonye bamaze kunyuruzwa, asigaye wenyene akahaguma mu gihugu. Basha jewe ivyo fise vyose nobirya nkata nkomoka. Uyu ni umwe wavuze ati ni gute Tade Gahungu yabonye ko abo bari mw'idosiyo imwe bariko baranyuruzwa bakabugwa irengero, we akaguma mu gihugu. Uyundi ati Jean Marie Vianney yagize ati Tade uyo yarapfuye, nibashake bamuve ku rupfu, baramwishe. C'est sûr, birumvikana ko nta handi nyine baramugandaguye. Niba Ajida Chef Claude Nyongera yaragandaguriwe mw'ibohero, none ni gute abo bari bapfunganywe bazi kuri bijanye n'iyo dosiye nabo bazobica, bazobagandagura umwe ku yundi. Aridi Ndayizeye nawe yagize ati ibintu ndumva iperereza ryagisibije kweri, aho nciye hose wumva ngo hanyurujwe, none ubwo bubasha babukurahe? Ni ingorane gusa mu gihugu kweri. Ni Ndayizeye Aridi niko yaciye atanga iciyumviro muri commentaire. Uyu nawe Nduwayo Alain Jospe Mugasho n'ihinguriro mw'abantu mwe, nimba muriko muranyumviriza, uwonyegera nomuyagira kandi vyomufasha. Jewe nafunzwe bambeshera politike, ariko vyampaye icigwa bituma mbana n'abandi neza. Ubu ndashima, hari ivyo ntavuze ariko umutima wawe ubikumenyeshe. Tade yari umukunzi wanje, naramutanze gutaha, ndamusigira n'akabutike nari mfise, ariko ndababajwe n'inkuru yiwe. Uyu bamwita Nduwayo Alain Jospe, uyu nuwo bapfunganywe. Abantu rero banyuruza abandi biraboneka ko ari ubuhemu bukomeye cane ivyo abo bategetsi b'igihugu c'u Burundi babandanya gukora batumwe n'iperereza. Nayo kandi turababwira ko haheze imyaka 6 irarumanye abakenyezi Aime Nshuti na Rehema Kaneza banyurujwe n'iperereza ry'u Burundi.
bati muribwira ko twovyibagire, ntago twavyibagiye. Benshi bamuzi kw'izina ry'iritazirano rya Aime Nshuti, hari n'abamuzi kw'izina rya Aisha muri Isilamu, ariko izina ry'ukuri yari Theodesi Ahishakiye. Yari yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana ikenda mirongo inani na kabiri. Nyina yari umuhutukazi w'umurundikazi yahungiye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na kabiri. Theodesi yabuze nyina akiri muto, akurira mu miryango ya nyina. Aho hatereye intambara mu Rwanda, Theodesi yahungiye muri Zaire, ariko naho nyene intambara ntiyatevye kuhashika, asubira guhunga aja muri Tanzania. Mw'ikambi y'impunzi muri Tanzania niho yahuriye n'umukunzi, buca bashinga urugo rwabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Aho mw'ikambi y'impunzi muri Tanzania niho Aime Nshuti yamenyeye ko se yari umututsi w'umunyarwanda, kandi ko yahitanywe n'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane. Bwari ubwa mbere Aime Nshuti amenya ko ari umututsikazi, mu gihe uwo bagiye kubakana yari impunzi y'umuhutu. Ivyo ntivyababujije gushinga urugo rwabo, nyuma baca bimukira mu gihugu ca Benin. Urwo rugo rwavyaye abana babiri b'abahungu. Aime Nshuti naho yari yaramenye ko se yari umunyarwanda, kandi ko yari afise ba se wabo mu Rwanda. Ntiyigeze yemera gutora ibimuranga vyo mu Rwanda, yamye yiyumvamwo ko ari umurundikazi. Mbere mu Burundi yari umugambwe wa CNDD-FDD. Rehema Kaneza, benshi kw'izina rya Mama Aisha, nawe nyene yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na gatandatu ahitwa i Nyanza. We amakuru dufise avuga ko nyina yari umunyarwandakazi, se akaba umurundi. Rehema kubera yakuriye kandi akiga mu Rwanda, yavuga cane ikinyarwanda ku buryo mu Burundi yari azwi nk'umunyarwandakazi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane, umuryango wiwe wahunze intambara mu Rwanda baza kuba mu Burundi, ariko naho Rehema Kaneza yaronse umugabo w'umurundi. Rehema Kaneza yagiye asiga abana batandatu. Mu kazi kiwe yari ajejwe ibigega muri Societe Prezi ya Aime Nshuti, umukenyezi w'inkerebutsi adasanzwe. Aho agereye muri Benin, Aime Nshuti yize ibijanye n'ubudandaji, abironkamwo urupapuro rw'umutsindo rwa master. Yongera yiga ivyigwa vyo kuryohora umubiri bita esthétique. Muri 2011 Aime Nshuti n'umushingantahe wiwe barahungutse baza mu Burundi. Umugabo abandanya akazi mu ma ONG, umukenyezi aja mu rudandazwa. Baciye bashinga sosiyete yitwa Prezi, yari ifise ibisata bitatu: salon de coiffure y'abakenyezi n'iyitwa Prezi yari mu gisagara hagati. Institut de Beauté yitwa Prezi yari mu Kigobe, be n'ikirabo Prezi gifatanye na salon de massage cari hagati ya Cercle Nautique n'ikibuga Perezida Nkurunziza yakunda gukinirako umupira hepfo yaho bita kuri La Tempete. Ikirabo Prezi cahurumbirwa cane.
na cane cane kubera imiziki ya karaoke yahatunganywa kenshi cane, bica bituma Aime Nshuti agirirwa ishari maze abakeba bategura kumwugaza. Mu bakeba harimwo umujenerali avugwa ko yoba yari mu bafise inyungu muri Cercle Nautique, nuko barementaniriza Aime Nshuti ko ari umunyarwandakazi akorana n'iperereza ry'u Rwanda kandi ko yoba akorana n'abashaka kugandagura Nkurunziza mu gihe aba aje gukina agapira. Ikirabo Blaise caciye cugagwa ubutarariye, n'agatwe yagakijije kubera yari azinanye na General Adolphe Nshimirimana. Mu bamubesheye haravuzwemo ca gihangange c'umujenerali akomeye cane mu butegetsi. Ivyo bintu vyarahombeje cane urugo rwa Aime Nshuti bituma serugo aja gukorera mu mahanga. Mu nyuma Aime Nshuti yagumye agerageza kwivyukiranya, yahavuye akorera mu masosiyete yandi menshi, amwe akaba umuyobozi wayo ayandi akaba ayo yashinze wenyene. Ayo twashoboye kumenya ni nka Amazon yagurisha amapikipiki i Goma muri RDC, Dragon Corporation yakora mu vyo gucukura ubutare, kasatelite n'inzahabu no kubudandaza. Hag Investment, Magazine Icon yamenyekanisha ibidandazwa. Vy'ukuri uyu mukenyezi ntiyari asanzwe. Ku mugoroba wa munani ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2018 hafi isaha 1:00 z'ijoro, Aime Nshuti na Rehema Kaneza bavuye mu gisagara ca Bujumbura ahari Salon de Coiffure Plaise barataha berekeza mu Kigobe. Bari mu modoka voiture Toyota Allion AI 6273. Rwari urugendo rw'iminota 15 gusa, ariko imyaka 5 iraheze batarashika ku mihana yabo. Amakuru dufise ava muri Ndondeza yemeza ko bahagaritswe mu nzira n'abakozi b'iperereza, babereka imitahe ibafata, babajana ku biro vy'iperereza hafi ya Cathedrale Regina Mundi mw'Irohero. Bakibafata bababwiye ko babajanye kwa Nkoroka na Kazungu. Aime Nshuti ararema kubera yari azinanye n'abo bagabo. Iryo joro abo bakenyezi barahohotewe bikomeye nk'uko ayo makuru abivuga. Kuva ubwo nta gakuru kabo, na ya modoka ya Aime Nshuti ntiyigeze isubira kuboneka. Kuwa 19 ukwezi kugira kabiri umwaka w'ibihumbi 2018 igipolisi cahagaritse uwitwa Aimable Nduwimana kubera inyifato n'amajambo vyamuranze inyuma y'inyuruzwa rya Aime Nshuti. Igihe Aime Nshuti na Rehema Kaneza bava kuri Plaise, basizeho Aimable Nduwimana, kandi no mu gatondo k'uyo munsi Aimable Nduwimana niwe yari yajanye Aime Nshuti ku kazi. Bukeye Aime Nshuti yaraye anyurujwe. Aimable Nduwimana yagiye kuba mu nzu kwa Aime Nshuti, anabomora icumba ciwe akibamwo.
yongera ategeka abana kubesha ko yari asanzwe abana na nyina wabo. Igipolisi caranaronse amajwi ya Aimable Nduwimana ariko avuga ko dosiye yafashe Aime Nshuti yavuye mu biro vya Perezida Nkurunziza. Uwundi yahatswe gufatwa uwo munsi ni umukozi w'iperereza akaba na muramu wa Aime Nshuti yitwa Eric Nkuyehasi. Nawe yumvikanye atera ubwoba umuryango wa Aime Nshuti ngo uhagarike amatohoza kubera ikibazo cafashe Aime Nshuti cari gikomeye. Kuwa 20 z'ukwa kabiri 2018 Petero Nkurikiye yaratangaje ku maradiyo ko igipolisi catanguye amatohoza kandi ko uwikekwa ko afise uruhara mu inyuruzwa rya Aime Nshuti yamaze gufatwa n'igipolisi. Ariko uwo munsi nyene abivuga umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yatanze itegeko ryo kurekura Aimable Nduwimana. Amatohoza yose aba arahagaze kuva ubwo ntagakacira. Imbere yo kunyuruzwa Aime Nshuti yari amaze iminsi afise ubwoba. Hari umugenzi wiwe yari yaganiriye amubwira bimwe vyamushikiye ku kirabo yari afise iruhande ya Cercle Nordique. Aca amubwira ryabara yambitswe ko ari umusuma w'urusaku w'u Rwanda. Ibara yambitswe n'umujenerali akomeye cane rwose mu butegetsi bw'u Burundi. Aimable Nduwimana nawe mu vyo yavuze harimwo ko hari inama y'abagwizatunga Perezida Nkurunziza yaheruka gukoresha mu Cibitoke, hama Aime Nshuti arayitabira kubera yari mu bacukurayo ubutare. Niho hoba haravuye ko bamwibaza ko uwariwe, bica bisubira gukwega ryabara ryambitswe na generali. Uwamukijije ubwa mbere ariwe General Adolphe Nshimirimana ntiyari akiri muzima. Mu Kirundi bati inkire ntikira kabiri. Inkire ntikira kabiri. Nuko Aime Nshuti na Rehema Kaneza baba baragiye. Aime Nshuti aba arazize ubwenegihugu bw'u Rwanda atari yarigeze yemera kwakira. Ninde azotanga umuco ku vyashikiye aba bakenyezi? Ninde azotunganiriza imiryango yabo? Ninde azohaza imfuvyi umunani basize? Abakoresha Telegram murashobora kumviriza amakuru yacu, naho tubandanya tuyashirayo kugira ngo ze arabashikira ahantu hose mushobora gukura amakuru tubandanya kugenda dutohoza umwanya ku mwanya. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Uca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Muri abo kubahwa, amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.